gukoranya abantu barenze ku inshuti zacu. Ndabashuje cyane kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mwabonye butandukana, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Amakuru yo muri iki gitondo mureke tuyahere kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na Aloise Bigirimana. Aloise, mikoro ni yawe. Urakoze Thomas. Muri Afrika abashinga amateka hamwe n'abategetsi ba gisirikare muri Somalia bavuga ko ikurwa ry'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika muri ico gihugu nkuko bisabwa na Perezida Donald Trump bishobora gusiga ico gihugu mu kaga no gusigira urubuga Al-Shabaab n'iyindi mihari y'iterabwoba. Senateur Ahmed Hashi, umunyamabanga wa komite ya Sena ya Somalia ijejwe bya gisirikare, yavuze ko iki atari gihe cyo gukura abasirikare ba Amerika muri Somalia. Avuga ko igihugu kiriko cinjira mu matora kandi ibikorwa by'iterabwoba bishobora kwiyongera muri ico kiringo. Ni mu gihe amatora y'abashinga amateka muri Somalia aterekanijwe mu mpera z'ukwezi kwa12, ari mukuru w'igihugu agaterekanywa mu kwezi kwa kabiri umwaka uza. Ikinyamakuru The New York Times candikira muri Amerika muri izwi cyanditse ko Perezida Trump ategekanya gukura abasirikare nka bose ba Amerika 700 bariko batanga imyimenyerezo no kurwanya iterabwoba muri Somalia. Ayo makuru avuga kandi ko Trump ategekanya kandi kugabanya abasirikare mu bihugu bya Afghanistan na Iraki. Muri Leta Zunze za Amerika, Joe Biden yatowe kuba perezida. Yavuze ejo kuwa kane ko atazotegeka guhagarika imirimo yose mu gihugu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19 n'aho abandura barushiriza kwiyongera. Amaleta hamwe n'ibisagara bitari bike biza byaramaze gufata ingingo nk'izo zirimo guma mu rugo, kubuza abari amazu y'uburiro no kugabanya ibitigiri by'abemerewe gukoranira hamwe. Biden yabwiye itangazamakuru ko atacabona cotuma ahagarika igihugu cyose kuko atamwimbu byotanga, ariko yavuze ko amategeko y'ibihe hamwe n'ingene ibikorwa byo kugururwa bizofatwa hisunzwe ibice bibangamiwe kuruta ibindi mu gihugu. Amerika igeze ku bantu barenga 251 bamaze kwicwa n'uwo mugera hamwe n'abarenga 11,600,000 bamaze kwandura nk'uko kaminuza John Hopkins yo muri Amerika ibitangaza. Muri Amerika kandi mu gihe ibitigiri by'abandura COVID-19 birushiriza kwiyongera, ikigo kijejwe gukinga indwara zandukira CDC kiragabisha abanyamerika muri iyi minsi mikuru ihereza umwaka yimirije. Iyo minsi mikuru irimwo umunsi w'umuganuro canke Thanksgiving mu Congereza uzohimbazwa ku itariki ya 26 ukwezi kwa11. Kuri uwo munsi bimenyerewe ko iyi miryango y'abanyamerika n'abagenzi babo bahura bagasangirira ibinyobwa n'ibifungurwa hamwe. Dr. Henry Walke ajeje gukurikirana hafi ikiza ca COVID-19 mu kigo CDC yavuze ko iki gihe abanyamerika basabwa kubahiriza ingingo zo kurwanya ikwirakwira ry'uwo mugera. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajeje imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo ejo kuwa kane yabaye umutegetsi wa mbere wa Amerika wo ku rwego rwo hejuru agendeye akarere ka Cisjordania. Yatangaje kandi ko kuva ubu ibidandazwa byose bihingurirwa muri ako karere k'abayahudi bizokwandikwa ko byahinguriwe muri Israeli. Uru rugendo rushobora kuba ariko rugendo rwiye rwa nyuma imbere y'uko perezida yatowe Joe Biden arahirira amabanga y'igihugu. Pompeo abitangaje igihe yagendera ihinguriro ry'ikinyobwa c'imivinyu Ipsagote hafi y'igisagara ca Palestina ci Ramala. Abanyepalestina batari bake bariyamirije urugendo rwa Pompeo muri Cisjordania, bavuga ko Cisjordania cyo kimwe n'akarere ka Gaza hamwe n'ubuseruko bwa Yerusalemu bitegerezwa kuba leta ya Palestina. Abandi bavuga ko Trump ariko araheraheza amabanga yiwe kandi ko bazobandanya kugwanira uburenganzira bwabo. Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti banywanyi bacu, mbibutse ko iyi ngiyi yari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu.
mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo Ijwi ry'Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Muri Uganda abantu 16 biciwe mu myivumbagatanyo yo kwamagana ifungwa rya Bobi Wine. Mu Burundi ikigo cy'itumanaho cya leta Onatel kiri mu ngorane zikomeye z'imari nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya. Minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni avuga ndetse ko gishobora gufunga niba ubuyobozi n'abakozi bacyo batisubiyeho. Eloge Welika neza aratugezaho iyi nkuru. Mushikanje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni mu nama yamuhuje n'abakozi baserukira abandi b'ikigo cy'igihugu Onatel kijeje tumanako yagirije abakozi n'ubuyobozi bwaco ko ari bo ntandaro y'itembagara ryaco ryegereje, ariko kandi yanemeje ko leta itigeze ifata ingingo zibereye kugira ngo ikinge. Yatanze uturorero tw'amamiliyari arenga 30 y'amarundi yaronkejwe Onatel mu 2017 kugira ngo izamuke, ariko batawuzi yakamanganiye bikigereka gukora nabi kwayo aho abantu bayigana bamara igihe kirekire batatunganirizwa bagaca bahitamwo kuja mu yandi mashira hamwe y'abikorera utwabo. Yamenyesheje ko hasigaye ibintu bibiri gusa: ukuyivyura cyane kureka igahomba abakozi bagatekererwa. Ishirahamwe ryari umutahe bugahera wose rigasigara riri munsi y'ubusa. Ishirahamwe rifise amadeni ritagishoboye kwishura atera ahubwo aduga, ribanza gufata dekuvere iryo siryo canke turayizamura canke turarihagarika kugira ngo dushobore kuraba ko ari cyo twokiza. Novuga ntibara ritaragwa kuko amazi yo yararenze inkombe. Uko ishirahamwe ryifashe koko ntirikibaho tugiye mu biharuro. Iyo mushikanje wa mbere avuga biremezwa na bamwe mu bagiranye inama. Evangeline Nibogora umukuru w'igisata cy'abakiriya asanga imvo nyamukuru ari abakozi bakora batafitiye ubumenyi bukwiye. Murazi yuko kudandaza itomate irengarenga ni ikintu uwari wese ashobora kuvyuka rimwe agakora kandi biroroshe, ariko kudandaza les produits de télécommunication bisaba technologie technique commerciale. Ntabwo ari ukuvyuka rimwe gusa ugaca ubikora. Shaka kwensista ku kintu cerekeye guforma formation département commercial, ico kintu iragikeneye. Ama stratégie commerciale murazi même la détermination des prix sumuntu ashobora kuvyuka ngo yumvire oya. Jedone Manirakiza akora mu gisata c'ubugenzura nawe yemeza ko gufata nabi ibikoresho harimo imiduga no gushira abakozi mu bisata batigiye biri mu bizingamitsi ishira hamwe. Ugenda karaba imodoka natezi nagaraje nimeza ayiraje cha abati harimo guhangara urengeye urugero ibintu byose bihaprene munarokora ivyo imodoka upashaka sonde miliyari ziko zirasisago au niveau service technique muri ligne no hava amafaranga ya fixe kandi uno musa atunze Onatel aba technicien muri ligne bekora bava wajira kuba muri administration usanga umuntu ava muri ligne amo technicien de telecom maze nka 20 ans d'expérience aja guhara imishara y'abakozi uhara mu stock n'abateknicien muri ligne tugifixe kandi d'ici 3 ans maximum 5 ans bose je me retraite rêve irihe recruter quelques techniciens bafite niveau A2. Marie Chantal Nijimbere umushikanganje aje tumanako yasiguye bimwe mu byatumye ibintu bigeraho byunyuka. Tuvuga yuko Onatel itafashe ya mbere mu guhindura ingendo n'intumbero mu gihe barekuye abikorera utwabo ngo batangure gukorera mu byo guhanahana amakuru n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Amategeko mashasha agenga abakozi yatumye imishahara y'abakozi iva ku miliyoni 90,472 n'amajana 436 gushika ku miliyoni 309 n'ibihumbi amajana 895 n'amajana 756 yaraduze ibice amajana 240 kwijana. Ubuhinga bw'abakozi ba Onatel budakwiye turavye kwishira hamwe ry'ubutangaji ryategerezwa gutunganywa. Umuyobozi mukuru wa Onatel Priva Kabeba na hadahakana amakosa y'ikigatwara asanga no kurihisha birimo ikibazo kuko n'ikigo ca leta cegeranya amakori n'amatagisi Robert hari aho gitangisha mu kibanza c'abakozi biwe. Recouvrement zikorwa kabiri Onatel kagira recouvrement Robert nayo gacigira recouvrement turi mu kibazo c'ingorane ca trésorerie ingorane zikomeye cyane gose nibi twiyumvira n'amakuru commercial twokora tafise liquidité zogorana cyane gose. Ikintu ca mbere nuko dushobora kuronka un fond de roulement ikwiye yo kugira ngo ntihagire za site nimwe ibizimije. Mu gihe arabidoga ko mu bishobora kugaza kino kigo harimo amadeni ya leta mushikiranganje wa mbere ntavyumva uko abafitiye n'icemezo. Jewe ndumushikiranganje umutekano namaze umwaka n'inusu nsaba Onatel negira nti ntusubire
kuduhereza umurongo ngo dukonsome tutarakuriha. Reka tuguha amafaranga imbere y'iminota dukeneye gutelefona, uwazoherana muce mu mwugarira umwaka ni nusu waraheze batarabinkorera. Amayinite mwadushire muri telefone ijya nyene fixe aheze muca mukupa. Muretse gukupa naho urumva ni bwa busamazi bwanyu muri service yanyu ya recouvlement mukicarira amadeni akaduga ngo ni vya leta. Ikigo kimwe Rudende leta ya Burundi ifise cyo gutuma tumana kw'amakuru kifitiye hamwe n'amabanki amadeni arenga imiliyaridi 117 z'amafaranga y'amarundi. Hejuru yaya hajako n'amande yo kutubahiriza amasezerano na cane hagati yaco n'ibindi bigo mpuzamahanga. Alengiyome Bunyoni yumvikanye n'abaserukira abandi bakozi muri Onatel kutunenge twose tugiye kuvanwaho maze leta ku ruhande rwayo igakora icitegerejwe. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda nyuma y'iminsi 10 umurwayi wa mbere wa COVID-19 agaragaye muri gereza imwe, urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa ejo rwatangaje ko 178 mu magereza 3 bari bamaze kwandura naho 11 bari bamaze gupfa. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye. Mu kiganiro urwego rwahaye itangazamakuru kuri uyu wa kane rwasobanuye ko icyorezo cya COVID-19 cyamaze kugera muri gereza 3 muri 13 ziri mu Rwanda. Umuyobozi w'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda Rwigamba George yavuze ko gereza zabonetsemo icyorezo cya COVID-19 ari y'Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, gereza ya Mageragere iri mu mujyi wa Kigali na gereza ya Muhanga iri mu ntara y'Amajyepfo. Uyu muyobozi asobanura ko muri aya magereza yose hamaze kubonekamo abagororwa 178 banduye COVID-19 ikaba imaze guhitana 11. Kuva COVID-19 yagera muri aya magereza nibwo bwa mbere hamenyekanye abantu benshi bahitanywe n'iyi ndwara mu mezi 8 imaze mu Rwanda. Ni kenshi mu matangazo Minisiteri y'Ubuzima isohora buri mugoroba humvikanagamo umubare w'abantu 2 cyangwa 3 bitavye Imana, bitandukanye no mu gihe cya mbere aho hashoboraga gushira icyumweru 2 nta muntu n'umwe uratangazwa ko yahitanywe na COVID-19. Rwigamba George akavuga ko bakajije ingamba. Kuri gereza ya Rwamagana niho twabanje kubibona. Gereza ya Rwamagana hari treatment center nk'izi tubona za Kanyinya n'ahandi. Uvuga ngo abagaragaye muri gereza ya Rwamagana barwaye barimo baritabwaho baravurwa muri ubwo buryo. Izindi ngamba nuko nta bandi bemerewe kwinjira cyangwa se babinjiye bakaza bapimwe ari bazima kandi nabwo ntibahure n'abari muri gereza iminsi 14 mbere yuko bahura. Iyi COVID yageze mu magereza amwe yo mu Rwanda hari hashize igihe mu magereza yo mu Rwanda havugamo ubucucike. George Rwigamba uyobora uru rwego rushinzwe amagereza atangaza ko ubucucike buhari bukaba bugeze ku 20% ariko akavuga ko urwego ayobora ntacyo rwabikoraho. Ubucucike burahari ku magereza, ariko icyo ubucucike cyo mu by'ukuri icyo nakivugaho nuko uretse twebwe muri RCS kwagura inyubako nta kindi twakora ngo tugabanye ubucucike kubera yuko tudashobora guhagarika ubutabera. Icyo twe RCS dukora nuko akira gusa. Ntabwo rero control y'ubucucike dushobora kugira icyo tuyivugaho, ariko buragaragara. Hashize amezi asaga 8 abagororwa bo mu Rwanda bashyiriweho amabwiriza yo kudasurwa kubera icyorezo cya COVID-19. Mu minsi ishize nibwo mu bitangazamakuru byo mu Rwanda humvikanye inkuru zivuga ko abagororwa batari bake baba babayeho nabi kubera ko ibyabunganiraga bakoraga mu miryango yabo byahagaritswe ku mpamvu zo kudasurwa. Inzara yavuzwe muri gereza ya Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. George Rwigamba yongeye gushimangira ko nta kibazo cy'ibura ry'ibiribwa kiri mu magereza yo mu Rwanda. Itangazo ryavuye Byumba ryatabarizaga abantu bitwa n'inzara, ariko kuri gereza ya Gicumbi nubwo wajya uyu munsi uzasanga muri stock y'ibyo kurya harimo stock y'igihembwe ikazakurwamo n'indi stock y'igihembwe. Ntabwo rero ku magereza bashonje, nta nubwo bari banasonze, ahubwo ikibazo gihari hari abarwayi n'abanyantege nke. Iyo yananiwe kurya ibyo kurya bimugenewe cyangwa se akarwara akagaragaza yuko afite intege nke, ntabwo biba bivuye yuko gereza ishonje, tureke kubyitiranya. Uyu muyobozi yumvikanishije ko leta yongereye ingengo y'imari yageneraga imfungwa n'abagororwa ho miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda akazafasha kuziba icyuho cy'ibyatangwaga n'imiryango y'abagororwa bitakinjira. Nyuma y'amezi 8 COVID-19 igeze mu Rwanda nibwo bwa mbere humvikanye ko iyi ndwara yageze ahantu hahurira abantu benshi muri gereza. Gusa hari amakuru yari yatangajwe
byatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima ko no mu mashuri amwe yaramaze iminsi atangiye hagaragayemo abana bamwe bafite ubwandu bwa COVID-19. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu bigo byamaze gupimwa mu karere ka Nyamagabe hagaragaye ko mu rwunge rw'amashuri rwa Kigeme abanyeshuri 40 bapimwe hasanzwemo 13 banduye, no mu rwunge rw'amashuri rwa Gasaka hapimwe abanyeshuri 40 basanga harimo 4 banduye. Mu karere ka Gisagara hapimwe abagera kuri 40 mu rwunge rw'amashuri rwa Mugombwa basangamo 9 banduye n'abandi 4 bagaragaza ibimenyetso by'ubwandu bwa COVID-19. Ubu bwandu bwagaragaye nyuma y'aho Minisiteri y'Ubuzima itangirije igikorwa cyo gupima abanyeshuri, abarimu n'abakozi. Ibikorwa byatangiye kuwa mbere w'iki cyumweru. Mu kiganiro Minisitiri w'Uburezi yahaye itangazamakuru kuwa mbere yari yasobanuye icyakorwa mu gihe hagaragara ubwandu mu mashuri. Cyateganijwe mu mabwiriza ntabwo ari uguhita dufunga amashuri yose mu gihugu, ahubwo tuzagenda tureba ahagiye haboneka ikibazo abariho bikorerwa. Murabizi ko kuri buri shuri kuki twateganije ibyumba bishobora kujyamo abo bana, nuko twatekerezaga yuko ibyo bintu bishobora kubaho. Byumvikane ko niba mu kigo habonetse abana benshi, abandi bagombaga kujya muri icyo kigo bazabanza babe baretse tubanze dukemure ikibazo cyagaragaye. Imibare yasohowe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kugeza kuri uyu wa gatatu mu Rwanda bari bamaze kwandura icyo cyorezo ari 5,543, muri bo leta igasobanura ko bamaze gukira ari 5,587, naho abakivurwa 410 mu gihe bamaze guhitanwa n'iyi ndwara babarirwa muri 46. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri Uganda abantu 16 bapfiriye mu myivumbagatanyo y'ejo bundi kuwa gatatu nyuma y'ifungwa ry'umunyapolitiki Bobi Wine. Niyo mibare mishya leta yatanze ejo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi arakurikirana aya makuru. Umujyi wa Kampala n'indi mijyi mu gihugu iracyarangwamo umutekano muke kuva aho imyigaragambyo yatangiriye ku munsi wa gatatu w'iki cyumweru. Abapolisi n'abasirikare bagenda mu mirongo miremire nibo bagaragara mu mijyi itandukanye kugerageza kuburizamo ibikorwa byose bisa nk'imyigaragambyo. Icyegeranyo polisi isohoye mu kanya gashize gitangaza ko abantu 16 bamaze gutakaza ubuzima, 60 bagakomeretswa kandi 300 bo akaba bamaze gutabwa muri yombi. Ariko amakuru ataremezwa ava mu ivuriro rya Murago aho abakomerekejwe n'abapfuye bajanwa avuga ko imirambo imaze kuhagezwa igeze kuri 28. Imyigaragambyo ari gikomeza aho bwiriye igipolisi n'abasirikare bagitana mu mitwe n'abigaragambya bacanye imiriro mu mihanda, polisi batera imyuka iryana mu maso nabo bakayisubiza n'amabuye. Amaduka menshi ntabwo yafunguye mu mujyi wa Kampala uno munsi, kandi umujyi warurimo abantu bakeya cyane ugereranije n'abasanzwe bawirirwamo. Bamwe mu bakandida barimo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza bavuga ko uguta igihe mu gihe bagenzi babo barimo guhohoterwa no gufungwa. Generali Mugisha Muntu w'ishaka ANT, Norbert Mao w'ishaka DP hamwe na Generali Henry Tumukunde wiyamamaje ku giti cye batangaje ko babaye basubitse kwiyamamaza nkuko Henry Tumukunde yabitangaje. First of all, express solidarity with our colleagues who are being outright. Ati icyambere no kwifatanya n'abagenzi bacu bafungwa bagahohoterwa. Nta kizere dufite gukomeza no kwiyamamaza kuko ikigaragara nuko ibirimo kuba ari ntaho bihuriye n'amatora. Abashinzwe umutekano babogamiye ku ruhande rw'ishaka riri ku butegetsi berekanye ko bafite ubwoba kubera ubwinshi bw'abantu babonye bayoboka abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bityo ubu bwicanyi n'ihohotera ry'abantu barimo gukora
barimo kubikora bahubutse kubera byabarenze. Ubwo rero tubaye duhagaritse ibikorwa byacu byo kwiyamamaza kugeza ubwo bagenzi bacu bazarekurirwa. Until one our colleagues are released. Zivururu zatewe n'ifatwa rya Robert Kyagulanyi uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Bobi Wine kandi akaba arimo kwiyamamariza umwanya mukuru w'igihugu niryo inteko ishinga amategeko yibanzeho uno munsi. Abashinga amateka batandukanye bamaganye ibikorwa by'abashinzwe umutekano byo kwica abaturage barimo kwigaragambya, kandi perezida w'inteko Rebecca Kadaga yasabye inzego zishinzwe umutekano kutabogama. Imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu, abakuru b'amadini hamwe n'abayobozi b'ubwami bamaganye ibikorwa by'inzego zishinzwe umutekano. Nicholas Opio ni umunyamategeko ugenzura ibijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu. There's nothing democratic about what's happening. What is happening here is complete totalitarianism, not even autocracy. Ati nta kintu kimeze nka demokarasi kirimo kubera muri iki gihugu. Ibirimo kuba birenze n'iby'ubutegetsi bw'igituza bukora. Noneho barimo kubyerura ko utavuze rumwe n'abari mu butegetsi udashobora kubona ubuhumekero. Perezida Museveni agomba kubazwa ibirimo kuba. Ntabwo ushobora kwica abantu kubera ko bahakanyije ibikorwa by'abashinzwe umutekano bitarimo ubutabera. You cannot blame them for their reaction to an unjust process. Nyamara ariko nubwo inzego zitandukanye zamaganye uko abashinzwe umutekano bakoresheje ingufu zirenze mu guhagarika imyigaragambyo byatumye bamwe bahasiga ubuzima. Uno munsi bwo Perezida Museveni yavugiraga mu karere ka Karamoja yavuze ko abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu bose bagiye kumenya ko ubutegetsi bwe bufite ingufu kandi bakanifuza impamvu yatumye batangiza iyo myigaragambyo. Ubwo twateguraga inkuru, Bobi Wine ntabwo yari yakarekuwe. Abamwunganira mu mategeko biriwe hanze y'ikigo cya polisi mu ntara ya Jinja aho afungiwe, ariko ntibemerewe kumureba. Umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwiye abanyamakuru yuko Bobi Wine yanze gusinya impapuro za polisi zo kuba yarekurwa by'agateganyo abamwunganira mu mategeko batahari, asaba ko yarekurwa nta mananiza cyangwa bakamugeza imbere y'ubutabera. Ikigaragara muri uku kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose batemererwa gukora amanama yabo bisanzuye, rimwe na rimwe bagahagarikwa n'igipolisi bataragira naho bateguye gukorera ayo manama. Ukurikije akanama gashinzwe amatora hamwe na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu,